Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mu nama yagiranye n'abaserukira abandi mu ntwaro hagati mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2021 umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yarashizeho amande agera ku 100 ku munyagisagara wese atazoshira itara ribonesha kw'ibarabara rusangi. Kuva inyuma yaho imiryango itari mike yarahanishijwe ayo amande ivuga ko arimwo agacinyizo. Ibi nivyo tugira tuganire muri kino kigabane kw'isoko mukagishikirizwa na Josephine Johnson Nkunzimana. Kaze kwica amatwi ntaco bimaze kurugutura, wewe ndakubwira kuko ndagukunda uri ku mutima. Kugira igisagara ca Bujumbura kibe koko umugwa mukuru w'ubutunzi, abanyagisagara basabwa kubumbatira umutekano, kugira n'ibikorwa vy'ubutunzi bikogwe no mu masaha y'ijoro nk'uko biri mu mugambi w'urongoye igisagara ca Bujumbura. Ni kuri iyo mvo Jimmy Hatungimana yagabishije abanyagisagara batazoshira amatara hanze abonesha amayira mu makartier yo mu gisagara. Ubutazobikora akazohanishwa amande ava ku 100 kuduga. Abajeje intwaro navuze kugenda udakebaguzwa ajya amatara twababwiye mushira ku mpangu zanyu ku mabarabara mwongera mugashiramo akariro mukaraba ko abantu bose babikurikije. Utazobikurikiza nawe nyene azocibwa amande. Ni ya amande toujours iva ku 100 kuduga kuko nabo nyene n'abagararije. Iyo ngingo ntiyatevye kuja mu ngiro. Imihana itari mike mu makartier agize igisagara ca Bujumbura yarahanishijwe amande y'100 vy'amarundi. Igihano baba abanyagisagara canke abize amategeko babona ko kidahuye n'icaha. Kubw'umushikirizwa manza Gustave Niyonzima, iyo ngingo yafashwe ihonyanga igitabo mpanavyaha hamwe n'ibwirizwa shingiro ryo Burundi. Ingingo zafashwe mu gutangisha amande y'100 abanyagihugu baba mu Kibenga ni ibintu biteye kubiri n'amategeko. Vyafashwe n'abantu batabifitiye ububasha, banashinga n'amategeko adategekanijwe n'igitabo mpanavyaha, bahonyanga ingingo y'643 mu gace ka mbere k'igitabo mpanavyaha, bongera bahonyanga n'ingingo ya 23 y'ibwirizwa shingiro. Ingingo y'643 mu gace ka mbere k'igitabo mpanavyaha irasigura yuko ingingo zose zifatwa ziza zunganira itegeko ryaciye mu nama nshinga amateka canke itegeko ry'umukuru w'igihugu canke ry'umushikiranganje wa mbere, eka n'ayandi mategeko y'intwaro atuma haba intwaro ibereye canke agafatwa n'igipolisi mu gacimbiri kanaka canke ku mutumba kanaka canke mu makomine kanaka. Iyo ngingo iratomora neza yuko badashobora kurenza amande y'50,000 ku bintu vy'amategeko biza vyunganira ivyafashwe n'umukuru w'igihugu, arivyo twita docret. Bitarenze 20,000 ku bintu biza vyunganira ingingo ziba zarafashwe n'ubushikiranganje ubwo aribwo bwose ico twita ordonnance. No ku bintu rero bitarenze 5,000 ku mapouvoir rokonovuga ku gacimbiri canke ku mutumbu yu muri komini kw'ivyo bitashobora kurenza 5,000. Rero kubatangisha 100,000 murumva ko ari amahera menshi adategekanijwe n'ayo mategeko. Twagiye turabisigura mbere nabo bafashe iryo tegeko ntibari kurenza muri ako gace kanyuma twavuze. Rero umuntu agacaraba n'ingingo ya 23 y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko ata muntu n'umwe ashobora kurenganywa na leta bamuhohoteye bidaciye mu mategeko kandi akabikorerwa na leta canke n'igisata cayo, kandi ko uwo muntu ategerezwa guhabwa indishi y'akababaro ariyo bita kumwendaminiza mu gihe yoba yarenganijwe na leta canke abayikorera biro twita préposé de leta. Kubw'umushikirizwa manza Gustave Niyonzima, leta ngo izosabwa gushumbusha iyo miryango hamwe yo hitamwo kwitura ubutungane. Rero tukavuga abo bantu barenganijwe barafise ububasha bwo kwitura sentare sentare itunganiriza amatata ari hagati y'abanyagihugu na leta ariyo twita cour administrative, bakanavyerekana kuko n'ibintu bigaragara hama bagaheza bakuzurizwa.
rero twisunze ukungene abanyagihugu basanzwe babayeho muri ino misi basanzwe bugarijwe n'ubukene basanzwe ari abantu n'umutekano wabo umerewe nabi bari mu kangaratete bavuga bati twabuze shinge na rugero umuntu agaca ashirako rero nayo mande aza asongera isibe mu kumererwa nabi mu mibereho ya misi yose bari bazi ko leta ariyo yategerezwa kubatunganiriza bagafatana mu nda rero kandi abo banyagihugu bari bazi ko ari leta ari umuvyeyi yo batabaye ariko irikira basahura urukomba amazi bidaciye no mu mategeko urumva ko ari ibintu bibabaje adadaza gose uzobugaragaje nuwo mwihwezo w'umushikizwa manza Gustave Niyonzima uciye usozera ikigabane ku isoko Josephine Johnson Nkuzimana nariko ndakibashikiriza ndabahaye isango kuwa gatandatu uza mu kindi kiganiro nk'iki naho butaha cyari ikiganiro ku isoko.